mbane nawe ndakuramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu no kugira neza kw'Imana bibe hejuru yawe. Turashima Imana yakurinze ikakuzigama ikakugeza kuri uyu munsi uri amahoro nezereje, kandi muri uyu mwaka Imana yatugiriye ubuntu bwo gushobora gusangira kandi ikiganiro ubushobozi bw'ijambo mutegurirwa kandi mukashikirizwa na jewe nyene mwene so muri Kristo Yesu Nitezwera Justin. Umwami Yesu Kristo yangiriye ubuntu kugira ngo turushirize gusangira ubutumwa bwiza. Reka rero kugororoka no kugira neza kw'Imana no gutungana kwiwe vyongere bibe hejuru yawe ubugira kandi. Uyu munsi wa kabiri w'indwi twatewe iteka n'Imana tugira ubuntu nayo. Reka Kristo Yesu yongere akugirire neza, kugwanirira kwambika ubushobozi n'inkomezi, akwambika imbaraga ziva mu nyonga ziwe, akwambike uburinzi buva mu kugoroka kwiwe, akwambika imbabazi ziva mu gutungana kwiwe. Ntihagire ikintu na kimwe c'umwansi Satani yategekanyije muri kuno kwezi kigira ico kimara. Icuma cose Satani yacuriye kukugwanya gitakaze inkomezi, gitakaze na resistance, gitakaze n'ubushobozi mu izina rya Yesu. Imana ikugwanirire, ikwambike ubushobozi n'uburinzi bwayo. Ndinginga kugira neza kwayo, imbabazi zayo, ubutabazi bwayo bubera hose icarimwe, bukuvuganire kandi bukugwanirire muri kuno kwezi. Ubuntu n'imbabazi n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo vyongere kuba hejuru yawe. Nagomba nongere nsabe umuntu wese akurikirana umunywanyi, akurikirana ikiganiro ubushobozi bw'ijambo, kugira ngo ushobore gusangiza abandi ubutumwa bwiza, ushobore gusangiza abandi ubutumwa bwiza. Nimba Imana yakugiriye ubuntu ugashobora kuba uri dukurikirana, uri mu bariko baradukurikirana mu gihe nk'iki, ntunezererwe nuko kurikirana ubutumwa bwiza wenyene. Hari intahe zitandukanye by'ivyo Imana iriko irakora, hari ibitangaza n'ibimenyetso, hari amasengesho. Izo ntahe rero zofasha abandi, zofasha imitima y'abandi, zogera ku mitima y'abandi. Nico gituma nsaba cyane wewe udukurikirana, wewe munywanyi w'ikiganiro ubushobozi bw'ijambo, nangwa umvise ubutumwa bwiza uburungikire n'abandi. Ushobora kuba ugumviye kuri Facebook canke kuri YouTube canke kuri WhatsApp, aho ukurikiraniye hose, urungikire inshuti yawe canke se mugenzi wawe, partage. Yesu Kristo rero akugiriye neza. Muri iyi minsi hari ijambo Imana yashize ku mutima wanje, ijambo nipfuza yuko dusangira, ariko nipfuza ko tuzoryagura cane ku munsi w'ejo wa gatatu, tukazoryagura cane, tukaryinjiramwo indani cane, kandi numva ko ari ijambo rigomba gukora ikintu gikomeye mu buzima bw'umuntu wese. Reka ndagusengere, hanyuma dukurikirane intahe z'ivyo Imana iriko irakora. Wizere, ukwizera kurarema, ukwizera kurahindura ibintu, ukwizera kurakiza, ukwizera kuratabara, ukwizera kurarema ibitangaza n'ibimenyetso. Mana uhoraho, umwami w'abami, ndagushimiye cyane kubw'imbabazi zawe n'urukundo vyawe vyama ibihe vyose. Ndagushimiye kubw'uyu mwene data, ndamusengeye kugira ngo abohoke, umukizi icago cose kiri hejuru y'ubuzima bwiwe, umukizi ingwara n'igisa naco cose. Ndasenga ngo ubutabazi bwawe bube hejuru yiwe, ndasenga ngo uburinzi bwawe bube hejuru yiwe, ndasenga ngo imbabazi zawe zibe hejuru yiwe. Mana twizeye, Mana twizigiye, Mana y'imbabazi, Mana y'urukundo, Mana y'ubushobozi, Mana yo kwizigirwa. Uruwera kandi uragira neza. Mpamagaye gukomera kwawe, mpamagaye imbabazi zawe. Ndamusengeye, ndirukana ubushobozi bwose bw'ingwara. Uyariko arankurikirana yari afise ubugwayi bwo mu mubiri, yari afise ubugwayi buboneka mbere n'ubutaboneka. Uyafashe ahagwaye, ndasenga ngo ureme igitangaza. Ndirukana ubushobozi bw'ingwara, ndahagarika ubushobozi bw'ingwara. Turirukana ubushobozi bw'umwijima, turirukana ubushobozi buhumanya,
turamubohoje mu izina rya Yesu. Mana kora igitangaza, Mana kora igitangaza, kora igitangaza cyo kumukiza, abone inkomezi zawe, abone ubugingo bwawe, abone imbabazi zawe. Reka uko amasaha arengana ubuntu n'imbabazi n'amahoro bibe hejuru ya mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, amen. Urashobora gukurikirana intahe z'ivyo Imana iriko irakora. Shalom, Yesu aguhereza umugisha. Naje ndashima Imana yangiriye ubuntu bwo kuba hano uyu munsi, ndashima Imana yanyongeye umwaka wundi, ikindi ndiye mu gakiza no mu buntu bwayo, mumfashe dukomere Imana amashi. Ndashima Imana yarangiriye neza. Je nageze hano ngwaye estoma cyane, narakunda kugwara estoma cyane, nta ndwi yashobora guhera ntari mu bitaro. Buri ndwi yose nategerezwa kuba ndi mu bitaro, naba mfite ububabare budasanzwe, nguma nkoma induru cyane no mu bitaro. Abaganga bambonye bahita banyakira kubera ko naba mfite uburibwe budasanzwe. Bari barakumenye, bari baramenye, bari banze, abaganga bose bari baramaze kumenya kuri ivyo bitaro. Misi yose niho nabandi bambonye bose baba banzi baca banyakira vuba. Rero maze kugira hano ndabwira pasteur ko estoma itanyorohereje. Ndashima Imana yaransengeye, ndagushimiye Imana ikongera amavuta kandi komeze kukuzamura. Warakoze kunsengera uyu munsi, ntabwo nkigwara estoma, sinzi yo yagiye, ntabwo ndibwa kuva ngera hano amezi yose maze hano, ntabwo ndongera kwiribwa kandi muri estoma. Ndashima Imana kandi Imana ikongera umugisha. Komera Imana amashi menshi cyane. Hama umunsi ntangura gushika ngaha, narigeze gusengera ngaha igihe kirekire gose, ndangwaye ndakira ariko sinigeze ngaruka. Ariko inyuma yaho narafashwe n'umudayimoni. Uwo mudayimoni no kuri yarambangamiye gose cyane, nta muntu numwe yaradi jewe ko ngwaye, nta muntu numwe yaradi n'ikibazo na kimwe. Je nta muntu numwe, yaba umugabo yaba cyangwa umusore cyangwa inkumi, ndashobora gutinya ngo tugwane. Nta numwe je ntashobora. N'umugabo waramuha, nta mugabo numwe mbona kundushije inguvu, naratora ikintu nkagukubita kandi ukaca wivuza. Ariko ndashima Imana ya independence, ndashima gose yarankuyemo wa mudayimoni. Hama n'ikindi naco nshima Imana, ndibuka yuko nigeze kuza ngaha mu Noheli, imbere kwanza yuko Noheli iba, naraje ngaha ariko barasenga. Narifise umuntu twarahuye, duhurira muri Ntahangwa, ampa akantu mu maboko sinari ndamuzi, ambwira ati igihe cyose uzogira ikibazo, igihe cyose uzoshaka kugwana, ako kantu uzogatora ukazunguruza ugakubite hasi, nta muntu numwe azokunesha. Muhira sinigeze ndabivuga, byabaye ibanga muri jewe. Ariko mama wanje atarota abona nagiye kandi naciye mu mwonga, ata muntu numwe azi irengero ry'iwanje. Maze gushika ngaha, uriya mupapuri ya munini ya uriya mu protokoli yarambwiye bimwe muri ivyo nitwigeze tuyaga, sinenda muzi. Niho yacambwira ngo ukenewe gutsengerwa. Ninjiye hajya bacambwira ati ni ryambere, camvuga yego ni ryambere nje ngaha, bacambwira ngo rindira. Maze kurinda ndavuga njameka no kwitahira, ngiye ngeze hajya biranga, cyanongera kandi ndagaruka ndicara. Muganga numva ijwi ngo ca mu mwonga, nimba none iryo jwi rimbwira ngo nje mu mwonga, atamwonga mbona, ndabigenze gute? Candaza ndicara nyine, ndumva imbeho nyinshi. Umama twari twadananye bamuhira, ndamubwira ati Claudine ntibikunda ko ntaha, reka ndindire bansengere hama ndataha. Hari umupapa amaze iminsi ngaho anyo w'umukongomani muremure, candaja hari ashambwira ati sinogusengera ubu nyene, ndagusengera inyuma y'abandi bose, kuko ibyo mbona kuri wewe ni byinshi. Yarambwiye ibintu bibiri inyuma yuko Noheli iba, narabibonye. Ni ryambere nari mbonye amaraso mu masi wanje, ntarize atamuntu numwe twashwanye. Ashambwira ati nomara kubona ayo maraso, tora aya mazi uzoca uyoga, ayandi wakaraye mu maboko bizoca bihera. Ndashima Imana ya independence yanyongeye imiti yo kubaho, atakiguzi ntanze, atashimwe na rimwe yanyongeye. Abari ngaha nye mwiyo yinga barambonye ukuntu nari meze, nari ngiye mu barabara, kandi iyo ndenga haa nari gucafa. Ariko Imana nye n'amahoro ya independence, haleluya, ni Imana koko, ni Imana, sinzoyivako nzoyigumako.